Ico kiraro kigabura quartier Muyaga na quartier Nyabagere ni muri zone Gihosha komine Ntahangwa carahejeje kubakwa. Abene gihugu barashima kuri ico gikorwa kuko bahora bafise ikiraro gitoya kandi carateza n'amasanganya nkuko uyu munyagihugu avyivugira. Mwagomba bugaraho turiko turahita bamaze kuzana ivyondo ngaha hari umumotari umwe yigeze kugwayo baca barugara ikikajya gato tuca turatangura kureka kudahita kubera bace bacugara babonye yuko bizava biteza amasanganya menshi. Kanuyu arashima leta kuko ubu ico gikiraro gicamwo ingendeshwa zose. Muguburo tuko turashimira leta abantu b'abashoferi sinatwebwe gusa tugiye gushima gusa kuko nakararo gakomeye n'imodoka zigiye kuba zirengana zatanguye kurengana nabone ndazi n'ibintu bazoshima gose mbona kuvuga rero ubu kuko turahuza haza amatafari yo zahe muri rompo yose ubu turashikaho nta ngorane. Ivyo bikorwa bikaba byari bimaze hafi amezi agera kuri 3 bikaba biriko bikorwa n'ikigo ca leta cubaka amabarabara ARB.